Reka subire ndabaha ikaze mwanywanyi tubana amakuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kuri numanisha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV nitekana umunezero ntangirero byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tubana amakuru n'ibiganiro bya misi yose twama tubashikiriza kuri numanisha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV mbonesha kure rero imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro tosanga handi mbonesha kure bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba byakorewe amatohoza amakuru abarundi baba baranyegejwe haba muri politike mwipereza hagati y'akazi na muntu ndetse n'amagara y'abantu n'andi makuru abatandukanye ariko ravugwa ngaha mu makungu turabaye ikaze rero mu makuru yacu ari buze gushimikira ku ngingo nkuru uzikurikira kuri ubu ngubu rero umukuru muri leta y'u Burundi ngaha ku kibuga c'indege i Bujumbura amakuru duhaye n'amasoko yacu uravuga ko umutamukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Jeannette Kagame yoba agendeye umutamukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye n'agakuru keza rero ku banyagihugu b'u Burundi ndetse n'abanyarwanda abatamukanye b'abakuru b'ibihugu vyompi bakaba bagiye guhura ngo bakaganira kugira barabire hamwe kungene agateka k'umukenyezi ko kubandanya gasahirizwa n'amakuru duhabona amasoko yacu kandi ibi nanone bibaye mu gihe u Rwanda n'u Burundi umutekano utari wifashe neza mu gihe kandi imipaka ku mpande zompi yari yarugawe imipaka rero yugawe mu myaka iheze ubwo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yugaraga iyi mipaka yagereza u Rwanda kuko arabifatikanya n'imigwi twaje bigwanisho harimo na Red Tabara ndetse leta y'u Burundi yanagirizaga leta y'u Rwanda ko yaba ndetse ngo icumbikiye abansi b'u Burundi ikavuga ngo na cyane yacumbikiye abagize uruhara muri kudeta yakoze umwaka wa 2015 ubwo igihugu cy'u Burundi cari cirongowe na Pierre Nkurunziza. Kuri ubu rero umutamukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Jeannette Kagame yagendeye mugenzi we w'u Burundi Angeline Ndayishimiye ngaha rero i Bujumbura ku kibuga c'indege i Bujumbura n'umunezero bariko baratamba ineza abarundi baranezerewe cyane uravye no kwifoto no kwisanamu ndetse ukuntu bigaragara na ukuntu nyene bano batambukanye b'abakuru b'ibihugu vy'u Rwanda ndetse n'u Burundi urareba ko binezereye amaso. Ibi rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Angeline Jeannette Kagame akaba yari yagiye ku butumire bwa mugenzi we bw'u Burundi Angeline Ndayishimiye bakaba bagiye kuganira ukungene agateka k'abakenyezi mu ngaha mu karere k'ibiyaga binini kosahirizwa. Turaza kugaruka ko aya makuru yacu ku buryo bw'idonido ani makuru turaza kwibandaniza n'ubundi kuriko biravugwa ngaha mu bashinga amateka ndetse no mu bashikiranganje aho rero umucanwa wongeye kwaka ari kuvuga rero amakenga amakenga y'umushinga amateka Gahutu Tarsien ku bashikiranganje ngo Prosper Dodiko mu byo ajejwe ngo hoba harimo uburimye ndetse na Marie Chantal nije imbere nawe mu byo ajejwe ngo hoba harimo ubudandaje aho rero ngo kuri uyu wa 27 Ruma 2025 bariko ngo barishura ku bibazo by'abashinga amateka mu ngoro y'amakoraniro ku Kigobe. Tarsien yagize ati niweje ivyo mugwi wakoze nkaraba inyishu umushikiranganje yishuye nkaraba ndetse ingene abashikiranganje bamwe bishura nkaca ndaba ndetse n'ingene abashinga amateka bariko barababaza burya urakora umwihwezo bukebuke kandi ugateba ukiyumvira ibitari bike. Uko rero jewe ndiyumvira imyaka 5 igomba ihere turi ngaha kandi abashikiranganje ibibazo tubabaza ni bya bindi nabwo bihinduka. Tarsien rero bandanyije agira uti nibutsa ubushikiranganje bw'uburimye ndetse n'ubworozi kuva dushitse aha uwo mushikiranganje agira gatatu kuki bidakunda cyangwa se bidahinduka kuki aba bashikiranganje nyene ngo bari ngaha ibibazo bya nyamukuru uza ugasanga ari vya bindi bihanze igihugu ndetse n'abanyagihugu aribyo kandi biguma biragaruka mu byo biba bihanze abanyagihugu b'u Burundi. Uyu mushinga amateka yabandanyije agira ati uyu mushinga amateka yakomeje agira ati kuko je ndiyumvira nti burya abashikiranganje baturi imbere ni incabwenge nabo basubire kandi ni incabwenge none kubera iki ibyo babazeza bidahinduka ku buryo tuguma tubaza vya bindi. Abandanya rero agira Tarsien abandanya yibaza ati ivyo genda gute
twebwe dukoma induru duti yamara hari ikibazo c'umwavu bati ni murime. Agira ati tukibikora tukarima tuti aho ni amahoro. Abandanya agira ati hageze kwimbura bagira bati erega mwarashoye mugabo umwimbu wagize ingorane jewe ca niyumvira ibi bikurikira. Iyo abantu baguma bakora ibintu hakaguma hagarukamwo ibibazo ntibyigere bihinduka, haba hari imvo zine zikurikira. Imvo ya mbere, bisigura ko ibyo babatumye bidashoboka, ni ukuvuga ko uwo uzana wese ntibihinduka. Imvo ya kabiri, abo asanzeho ibyo bakora babikora nkana, bafise imvo izi canka ziriya, kuko ibi byose biza guhungabanya twebwe abene gihugu. Imvo ya gatatu, bisigura neza ko n'ubwo bushikiranganje bajamwo haba hariyo urundi rutare baza bihomako. Kuryo rero uza wese asanga bya bintu biri kwa kundi aca atarika nawe, kandi buca babasubiriza uko nyene, n'abaje nabo bikabandanya uko nyene atagihindutse. Imvo ya kane, bisigura neza yuko abashikiranganje baje ngaha ibyo batubwira ntibatubwira ukuri, barayeyemvya. Twebwe rero nk'abantu bategerezwa kubafasha gutora umuti. Umuntu akakubwira ko agwaye umutwe, uri muganga umuha umuti wo kumuvura umutwe, mugabo usanze agwaye mwino, wumva azokira? Kamutasiye akomeza abaza ati muri izo ntambamye mejeje kudondora nizo zose canke nimwe muri izo, canke ni ebyiri, canke ni eshatu? Kugira ngo tumenye ivy'ukuri aha dufatire ku ngiro kugira ngo tubatekerere vyangombwa bikwiye. Ikindi naco, iki kintu gituma abantu bemanga kandi babona neza ko turiko turahomba, kandi bakabireka bikaguma uko nyene, kuko nk'ibi bigori tudahendanye uko bizogenda kose tubwirizwa kuzohomba. None tuzobibaza nde? Bubahwa bushikiranganje, tuzobibaza mwebwe. Aya mamiliyaridi naho mutoyabazwa ubu, hazogera igihe muzoyabazwa, tukazobona vy'ukuri nyene duhombye, kuko bigaragara tuzogenda kwishuza abo bashikiranganje nyene. Ngiyo rero intahe y'umushinga amateka Thacien Gahutu, aho rero yakagarukaga ku bashikiranganje ndetse n'abashinga amateka batubahiriza neza amabanga baba baratorewe. Ni ingingo rero yagarutswe ko ubwo abashinga amateka ndetse n'abashikiranganje bari bahuye, aho umushikiranganje w'uburimyi ndetse n'ubworozi bariko barishura ku bibazo bihanze abanyagihugu b'u Burundi. Reka rero tubandanirize amakuru yacu muri Republika Iharanira Kongo. Muri Kongo umutekano biravuga ko kuri aya masaha watosekaye. Umugwi wa M23 biravuga ko wongeye gukubita ahababaza igisoda ca Republika Iharanira Kongo ndetse n'igisoda c'u Burundi. N'amakuru duhawe n'amasoko yacu ko biriko birabera ngaha muri Republika Iharanira Kongo. Reka roshimire mwese mwari mudukurikiye amakuru n'ibiganiro twabashikirizaga kuri nomero yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Tubari ko tubaza gusubira amakuru n'ibiganiro aziza kuba bigezwe ko amakuru tubaza kuba twahawe n'amasoko yacu badorokanirije ijya nino hatandukanye. Reka ndabibutse mu fyonde s'abonner, partager, maze mujye muri abambere kubona amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri nomero yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV, imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro utosanga ku zindi mbonesha kure. Ndabashimira rero mugire ibihe byiza.